uyu mwanya nabonye amafoto ariko arasirikira mu Rwanda amamodoka atondeye iki ibitoro. Bo novuga iki abanyarwanda nimwige kubaho mu buzima bugoye kubera ko nibindi biracaza kubera ko umukuru w'igihugu cyanyu izi nkino yazikinye nabi intambara yo muri Kongo niyo kiratuma ibi byose bibageraho sibyo barashobora gufata amafaranga avuga ati twebwe abantu bakurikiranye intambara yo muri Kongo mwarabonye ukuntu bari supported cyane abanyarwanda M23 mwarabona ibikoresho bya gisirikare yari yakoresha mwarabona amafaranga yakoresha hashobora rero kuba hari amafaranga y'ibitoro bahora bakoresha bakavuga ati aya mafaranga ko turi mu ntambara muri Kongo reka tuyimurire mu ntambara ariyo mpamvu mubona kino kibazo c'igitoro abanyarwanda ntibagifata nk'ikintu gisanzwe ariko abenshi bari ko baravuga ngo impamvu bino bintu biriko biraba mu Rwanda ni kubera ko ngo intambara ya Irani ngo na Israeli ngo intambara y'ikino jewe sinzemera ko mugwa mubesha abanyarwanda kubera ko twese turazi ukuri hari ikintu muhisha ino ntambara yo muri Kongo turazi neza ko ari ikiratuma ubuzima bwo mu Rwanda bugirane buremera reka nanga karoro ka hafi systeme yo kwiyubaka mu by'ubutunzi kandi ntushobora kuvuka mu by'ubutunzi munda haraye iki haraye inzara munda harari inzara hakazinduka inzigo bona umugani basokuru baduciriye rero indongozi zacu zaraduhimirije kurima korora abanyarwanda baraja ngaho muradutwenga ngo dufisa president ngo akunda ibiryo ngo agirane sivyo ubunya je sinibaza ko mu Rwanda bo bafise ibintu bigiye kubabesha kubera ko twaravuze neza ko mu Rwanda nisi itamera ibyo byo biraza mu Rwanda kugira ngo ubone mu munsi yaje twakoze ikiganiro je na mugezanje koresha umwanya twicaye mu myumbati mu mateke nibaza ko bijya bintu bitaba ikindi kintu nagomba mvuge nabonye bavuga ngo ibiciro ngo biriko biraduga ngo isi yose ngo bihugu byinshi twebwe iwacu nta biciro byaduze bene wacu twebwe ngaha tumeze neza sivyo twebwe ngaha tumeze neza nta biciro byaduze ibi ni ibintu bije byiyongera ku buzima bubi umunyarwanda yarabayemo Imana abane namwe mwego mwese mudukurikirana ndagarutse banime John Mabuto rakora sabone ni kuma tuyibutsa kugira ngo mubikore mumaze gukwira abantu 19 kuduga mubanaye mudusupporting uko nyene iyo dukoze ikiganiro ukagikunda nugikore kugira ngo ugisangize abandi nje kunga kugira ngo mvuge ibintu genda byita ibibazo biriko birabera mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda ibintu ntibyifashe neza cyane mu gihugu cy'u Rwanda ibintu byakomeye abantu benshi mushobora kwibaza ati kubera iki twifocusinga mu Rwanda niho hantu honyine tumaze kubona umwene gihugu adafise kimuvugira murabizi neza ko mu Rwanda ugerageje kuvuga ibitagenda neza mu Rwanda biba byagukomeranye tujenga tuvuge ukuntu ibiciro byazamutse essence yabuze ibintu biriko biramera nabi mu gihugu cy'u Rwanda ariko abenshi bari ko baravuga ngo impamvu bino bintu biriko biraba mu Rwanda ni kubera ko ngo intambara ya Irani ngo na Israeli ngo intambara y'ikino jewe sinzemera ko mugwa mubesha abanyarwanda kubera ko twese turazi ukuri hari ikintu muhisha ino ntambara yo muri Kongo turazi neza ko ari ikiratuma ubuzima bwo mu Rwanda bugirane buremera reka nanga karoro ka hafi abantu mudukurikirana mwarabonye neza ko mu misi yahera igihe babafatiye ibihano u Rwanda rufatiwe ibihano menga bari bavuye mu misi yahera menga hari habaye ibiganiro bya Doha mwarabonye ukuntu abantu bagira ubugeni ukuntu babatoza ikori imagine umuntu agize ubukwe bakamutoza ikori none reka mbaze ico gihe ni Irani na Israeli bariko baragwana hari intambara yari ihari iyi rero ni motive canke ni ibintu biba kugira ngo
bibicitwazo kubera ko iyi ntambara sinibaza ko ariyo yatumye u Rwanda ruhura n'ivyo bibazo. Impamvu nyamukuri u Rwanda riko rahura n'ibi bibazo nuko bafatiwe ibihano. Mwese murazi ko ubu mu Rwanda ata bihugu bikorana na Amerika vyemerewe gufasha u Rwanda. Nabo numvise ikiganiro ministre wo mu Rwanda yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru avuga ko ngo ni kubera ngo Iran na Israeli ngo urumva ngo ibintu byarabaye nabi. No ibi sivyo na gatoya. Ibi ni bihano byavuye mu ntambara iri kirabera muri Kongo. Nuko uyu n'umuco abanyarwanda benshi badashaka guhabwa canke badashaka kubwirwa. Ati bimeze gute? Ubunya ibifungurwa byo mu Rwanda byaduze ibice 50%. Iyi ni bira iri catastrophique cyane. Sinumva umunyagihugu wo mu Rwanda ahembwa ibihumbi 100 by'abanyarwanda agiye kubaho gute? Namba ikintu wagura ibihumbi 10 by'amanyarwanda ugiye kugura ibihumbi 15. So guys, iri duga ry'ibiciro rirarenze sivyo? Jewe reka mvuge kano kantu. Mu misi yahera president wacu w'u Burundi yaraduhimiriza kurima, yaraduhimiza kugwiza ibifungurwa. Abanyarwanda mwamwise ngo akunda ibiryo, niko mwaza muravuga. Ariko niyo mpamvu navuga ati buje twebwe abarongozi bacu nuvuga ko bafise iyerekwa. Nuvuga ko bafise iyerekwa ry'ukuntu kino gihugu cyo twagwa. Kubera iki? Twebwe twaravuye tumaze imyaka 20 twaravuye mu bintu by'intambara. Twebwe ndemeza neza ko hari abantu kugeza isa batarumva urusoro ukuntu ruturika nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero turi muri systeme yo kwiyubaka mu by'ubutunzi, kandi ntushobora kuvuka mu by'ubutunzi munda haraye iki, haraye inzara. Munda harari inzara hakazinduka inzigo. Wone umugani basokuru baduciriye. Rero indongozi zacu zaraduhimirije kurima, korora. Abanyarwanda baraja ngaho muradutwenga ngo dufise president ngo akunda ibiryo ngo agirane, sivyo? Ubunya je sinibaza ko mu Rwanda bo bafise ibintu bigiye kubabesha. Kubera ko twaravuze neza ko mu Rwanda nisi itamera. Ibyo byo birazi. Mu Rwanda kugira ngo ubone mu munsi yaje twakoze ikiganiro je na mugezanje koresha umwanya twicaye mu myumbati mu mateke. Nibaza ko bijya bintu bitaba. Ikindi kintu nagomba mvuge, nabonye bavuga ngo ibiciro ngo biriko biraduga ngo isi yose ngo ibihugu byinshi. Twebwe iwacu nta biciro byaduze bene wacu. Twebwe ngaha tumeze neza, sivyo? Twebwe ngaha tumeze neza nta biciro byaduze. Ibi ni bintu bije byiyongera ku buzima bubi umunyarwanda yarabayemo. Twaravuze kenshi turavuga nti mu Rwanda hari inzara. Mwaba mwabonye ku kinyamakuru cyitwa BTN TV cyo mu Rwanda, mwaba mwabonye makuru haca aho umunyarwanda ashobora kujya ibivuzo sinzi ko babize abanyarwanda. Nuko murabona neza ko ubuzima bugiye kumera nabi. Hari abantu batwandikira mu Rwanda bakavuga ati twego n'ukuri muzoze mukora ibiganiro mutuvugira. Kubera ko bino bintu dukora ndazi hari abanyarwanda benshi no mu ndongozi bamwe barabiraba. Harageze yaho abanyarwanda biga system yo kwibeshaho. Kubera ko imyaka yose ntiwama uzerinze, ntiwama uzi ngo Amerika izofasha, ntiwama witeze ngo bandi bazofasha. Twebwe ibi ni bintu twasezereye kuva 2010. Twebwe 2010 mu Burundi tubayeho tutazi by'imfashanyo ngo ni ibintu ngo bimeze gute. Niyo mpamvu twace twiga iyo umuntu avunitse aciga gutambuka. Niyo mpamvu twize gutambuka kandi biriko bigenda neza. Uyu mwanya jewe sinumva ukuntu kuko jewe mbayeho ntarumva je sinzi politike y'u Rwanda iko nipanze. Bari politike y'u Rwanda amadiskuru yose numva ari mwidodombo, duhige FDLR, duhige none muzokwa mu guhiga FDLR byo gutabara abanyamurenge. Ni mugira imigambi yo kwiteza imbere.
ni mugera imigambi y'ukuntu mushobora kuba umunyarwanda ashobora kuronka ibyo afungura mugwiza indimo none ubona ko bitanguye kubagira ko ingaruka mbi sivyo iri duga ry'ibiciro ni iduga vraiment ridasanzwe nta muntu numwe yo kwifuriza ikibuwundi kuko abanyarwanda ni bene wacu ntaco dupfa kiretse ko indongozi ari zo zigizene ari zombi ariko abanyarwanda muri rusangi twe ntaco dupfa niyo mpamvu tutoje ngaho tubabare umunyarwanda ariko ahura n'ibibazo no ariko turakora ngaho kugira ngo tubavunira akagoho namba abategetsi bo mu Rwanda bataragira politike y'ukuntu umunyagihugu yo kwiteza imbere ico ni kibazo twaravuze ukuntu amatongo yose yo mu Rwanda yahawe abanyamahanga byose twabivuze ubu naho hagiyemo ikibazo c'inzara biraza kugenda gute si ikibazo c'inzara gusa hagiyemo n'ikibazo c'igitoro uyu mwanya nabonye amafoto ariko arasirikira mu Rwanda amamodoka atondeye iki ibitoro bo novuga iki abanyarwanda ni mwige kubaho mu buzima bugoye kubera ko nibindi biracaza kubera ko umukuru w'igihugu cyanyu izi nkino yazikinye nabi intambara yo muri Kongo niyo kiratuma ibi byose bibageraho sivyo barashobora gufata amafaranga avuga ati twebwe abantu bakurikiranye intambara yo muri Kongo mwarabonye ukuntu bari supported cyane abanyarwanda M23 mwarabona ibikoresho bya gisirikare yakoresha mwarabona amafaranga yakoresha hashobora rero kuba hari amafaranga y'ibitoro bahora bakoresha bakavuga ati aya mafaranga ko turi mu ntambara muri Kongo reka tuyimurire mu ntambara ariyo mpamvu mubona kino kibazo c'igitoro abanyarwanda ntibagifata nk'ikintu gisanzwe ati n'intambara yo muri Iran ni yahera ngo bizoca bikemuka no ubu unya ibihugu byinshi byahora biha intwaro u Rwanda ibihugu byinshi byahora biha amafaranga u Rwanda uyu mwanya ntibiriko birayatanga sivyo uyu mwanya rero u Rwanda rutegereza gukora ibintu byose bikenewe kugira ngo iyi ntambara yo muri Kongo bayigumemwo niyo mpamvu mubona ibintu biriko biraduga niyo mpamvu mubona ibintu bitanguye kugura abanyarwanda rero mukwiye kwiyakira mukamenya ko iyi ni intango mesherizambi iyi ni intango nibindi biracaza sibyo iyi ntambara President Paul Kagame yishuyemo mu Rwanda muri Kongo ni ntambara izuza guhidura amateka y'u Rwanda kubera ko u Rwanda rwagerageje kudandaza ikinyoma imyaka irenga 30 ucarahinyutse hageze yaho rero u Rwanda ruhinyuka hageze yaho rero u Rwanda rutangura kwibako eske bazobishobora ntibazobishobora zese ndabyaza ko bazobishobora rero iki ni ikintu kigiye kubangamira umunyarwanda muto umutegetsi we ntacu bizomubwira abanyarwanda bato baturi bagiye guhangamwa n'ibibintu twe twamadusemerera ati President Paul Kagame niyaguma ari inyungu ziwe gusa umunyarwanda azohahurira n'ikibazo iyo uri umutegetsi ugatangura kuraba inyungu ziwawe gusa biba ari kibazo kiriko girashira mu kaga umwe n'igihugu wawe rero kino kibazo ndonye kubivuga abanyarwanda ntibagifate nko ari kibazo gisanzwe ikibazo cyo kubura ibitoro nibindi biracaza twebwe mu Burundi indongo zatubwiye nti turiko turarima amavoka mu myaka 5 ikibazo tuzocikemurira twebara twimyifashanyo tubayeho uko nyene sivyo turiko turagerageza kubaho ubuzima bwo kwigwako ibi bintu rero namwe abanyarwanda nivyo mutanguye umuhini mushasha utera amabavu muraza kubishobora sindavyibaza so mubandanye mubana natwe turabakunda cyane utarakora sabone nabikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane turabakunda